Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Mu kiganiro Saveur Divine uno munsi muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Nkuko bene data batanguye imbere yanje babikoze bakabifuriza umwaka mushasha mwiza, nanje mu nkundire ndabifurize umwaka mushasha mwiza, uzotubere umwaka wo kubona Imana ukundi gushasha, uzotubere umwaka wo guhinduka, maze tuzowugendanemwo n'Imana, tuzowuronderemwo ubugombe bw'Imana, tuzokore kandi ibihuye n'ubugombe bw'Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hariya mu ikete rya 3 ryanditswe na Yohana. Iri kete rikaba rifise igice kimwe conyene gusa. Dusome imirongo 2 ya mbere niyo tuza guhagararako cyane, ariko ndagomba ko dusoma ino mirongo 8 yose ya mbere. Ijambo ry'umutwe muri Bibiliya y'Ikirundi haravuga ngo Yohana ashima igikorwa ca Gayo. Jewe umushinga ntahenda kwandikiye Gayo umukundwa nkunda by'ukuri. Mukundwa, ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, ugira amagara meza nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza, kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intaho ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Nta wundi munezero mfise urutuwu kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Mukundwa, wamuyoboka mu byo ukorera bene data byose kandi arakavantara, nabo bashingiye intaho urukundo rwawe mu maso y'ishengero, kandi uzobugize neza niwe abarungika uko bibereye ab'Imana, kuko bavuye iwabo ku bw'izina rya Yesu ataco batse abanyamahanga. Nuko twebwe dukwiye kwakira neza abameze batyo, kugira ngo dufatanye n'ukuri gukora igikorwa Imana ishimwe cyane. Yohana yandikiye Gayo, turabona yuko harimo kumushimira no kumutera intege, kumukomeza. Mwene data, tuvugane rino jambo tuti Uhoraho agukomeze mu mpwemu no mu mubiri. Yohana turabona yuko yandikiye Gayo agaragaza by'ukuri yuko amukunda cyane, kandi agaragaza yuko amusengera kugira ngo amererwe neza, haba mu mpwemu canke mu mubiri, agire amagara meza. Turakeneye kubaho neza mu buryo bw'impwemu. Hariho amagara meza yo mu buryo bw'impwemu. Turakeneye yuko twuzura mpwemu w'Imana. Turakeneye yuko ijambo ry'Imana turyakira ritubamwo, tukaryubakirako imigambi yacu yose. Iryo jambo maze rikaduhindura. Rimaze kuduhindura twama ivyamwa. Iyo tumaze kwama ivyamwa tubera abandi umuco. Iyo tumaze kwama ivyamwa biva ku ijambo ry'Imana twakiriye, biva ku ijambo ry'Imana ritubamwo, n'abandi baravyungukiramwo, baratwamura ko ivyo vyamwa biri kuri twebwe bivuye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yohana yandikiye Gayo, turabibona neza yuko Gayo yakira bakavantara abinezererewe, yagendera mu kuri, kandi kugendera mu kuri n'ijambo ry'Imana. Uko niko kuri, kuko riratumurikira, riradukiza, riratubohora. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ati rero uko ubugingo bwawe bumerewe neza, niko ndagusengera kugira ngo n'amagara yawe
amere neza. Imana ishimwe cyane. Turondere kumera neza, guhagarara neza, kwifata neza mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri, kandi ibyo byose Imana irabitanga. Dutangure tugire umwitwarariko, Imana ishimwe cyane, w'iby'ubwami bw'Imana, hanyuma ibisigaye Imana irabiduha. Imana ishimwe cyane kubera ukuri yagenderamo, kubera ukuri yakiriye, ari ryo jambo ry'Imana. Yagira urukundo, yagira umutima wagutse, unezerererwa abandi, akabakira. Imana ishimwe cyane, yarabakira ari bakavantara, kandi bagenda bashinga intahe imbere y'ishengero urukundo rwa Gayo, ineza yabagiriye, ibyo yabakoreye, uko yabafashe neza. Bene data ndababwire, nitwamara kwama ivyamwa, nitwagira urukundo, Imana ishimwe cyane, tuba ubumote bwiza, turatamirana hirya no hino, baradushingira intahe, turashingirwa intahe n'Imana n'abantu. Turondere rero gukomera, turondere guhagarara neza mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire rero mwene data uri kuranyumviriza, icyatumye Gayo afata neza bakavantara, akabakunda, Imana ishimwe cyane, nuko yari yarahinduwe n'ijambo. Dufise ingorane zikomeye cyane muri kino gihe, nuko tugomba gufata ijambo ry'Imana ngo abari twebwe turondera kurihindura. Ariko ibyiza nuko iri jambo ry'Imana turyakira rikaduhindura, rikankuramwo urwanko, rikankuramwo kwikunda, rikankuramwo inzigo, rikankuramwo ishari, rikankuramwo amacakubiri, kuvangura abantu, ariko nkagira umutima wagutse, unezerererwa abato n'abakuze. Imana ishimwe cyane. Kandi y'Imana ibonye umutima w'ukuri, umutima ukundana, ugerageza kwiyumvira ku bandi, Imana ikoresha uwufise uwo mutima, mwene uwo mutima, kugira ngo ishike kuri benshi. Imana ishimwe cyane. Imana idushoboze rero tugire imitima irimo ijambo ry'Imana, yubakiye ku ijambo ry'Imana, yuzuye mpwemu w'Imana, kugira ngo Imana idukoreshe ishobore gushikira benshi. Imana ishimwe cyane. Ibyo tuzobishobora bivanye naho duhagaze n'icyo duhagazeko, n'igihe tuzoba duhagaze ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Umutima rero uhagaze neza mu buryo bw'impwemu, ufise ijambo ry'Imana, ushobora no kuba mu mubiri w'intege nke. Kubera iki? Twarakiriye ijambo ry'Imana, ryaraduhinduye. Imana ishimwe cyane. Mwene data reka ndakubwire ngo Imana idushoboze guhagarara neza mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Hariya mu Migani igice ca 30 umurongo w'8 n'uw'9 haravuga ngo ushire kure y'ibitagira ikimazi hamwe n'ibinyoma, nto mu bworo, ntome n'ubutunzi, ungaburira ibyo kurya dukwiranye, sinze mpave mpimba nabi nkakwihakana, nkavuga nti uhoraho niki, kandi sinkabe mworo ngahava niba ngatukisha izina ry'Imana yanje. Imana idufashe cyane. Birumvikana yuko yasenze neza, yari yiyizi yuko ari umunyantege nke, ku buryo atoshobora kwirinda wenyene. Ubutunzi aburonse we wenyene ntibikwiye, burashobora kumujana kwibagira Imana, agatangura kuvuga ati byarakunze, byaraciyemo, kubera ubwenge bwanje, kubera ubushobozi bwanje. Ariko yiragiza Imana. Yari yarimenye kandi aravuga ati naho noba mworo, nkaba umukene, ndagukeneye kugira ngo sinzohave ngenda kure, kugira ngo nibagira izina ryawe ndagutukishe. Yiragije Imana, yasenze neza, asaba Imana
kumukomeza mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri ibyo akeneye buri munsi. Mwene data, abakristo barabwiwe kera ijambo ry'Imana ritari mu kuri. Hari abanyeshure wasanga baba ba mbere mu mashure ariko bagakizwa bagaca batangura kureka kwiga gutegura neza ivyigwa, babahenda ngo ivyo ni iby'isi, ngo ntibizoja mu ijuru. Ico ni kinyoma. Uri kuranyumviriza umunyeshure, ni wige ubu wa mbere mu mashuri ugira amanota meza, Imana ishimwe cyane. Ukabura umudandaza, dandaza neza ushize ku mwete, ariko utari kurazimba abantu, utari kuriba abantu, bigaragare yuko Imana yaguhezagiye kubera wubakiye kwijambo. Ico ukora cyose mwene data, Imana inezerererwa, ugikorane umwete, usaba Imana, utangure usaba Imana, uhagarare neza mu buryo bw'impwemo. Imana iguhezagire, Imana igukomeze, Imana ikwagure no mu buryo bw'umubiri, Imana igukomeze, kuko waramaze kwakira ijambo, uri umwana w'Imana. Ibyo uzoba ufise byose n'abandi bizobagirira akamaro, bazokwamurako. Imana itugirire neza, idukomeze mu buryo bw'umubiri, dukomeze mu buryo bw'impwemo, abariho dutangura twitwararika iby'ubwami bw'Imana. Ibindi navyo Imana irazi yuko tubikeneye. Imana idutabare twese kandi dufashe abagwayi bakize, abakiri kure batarizera Yesu. Mwene data, ni wabunyumviriza umwizere, ejo ntuzi yuko uzoba ukiriho, kuko Yesu ari hafi kuza gutora umugeni. Amahoro y'Imana akomeze kuganza imitima yatwe twese. Shalom shalom.